umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yabivugiye muri komine ya Mishiha ahari ko harubakwa isoko ya kijambere hari ku munsi wa gatandatu uheze. Yari kabwira abanyagihugu bo muri iyo komine hamwe n'abakozi ba leta bo mu ntara ya Cankuzo. Kubwa Varisito Ndayishimiye, abo banyagihugu nta mafaranga bakeneye kuko barafise byose bishobora kubatunga badakoresheje amafaranga. Nayo abavuga ko bakenye no kubera batarigera bahonyoza ikirenge muri iyo komine. Abwira umwenegihugu w'Imishiha ngurumva ngo bukene buratwishe ngo turapfuye n'inzara kuko ngo nta munyamushiha ngo aronka ngo amadolari ngo 425 ku mwaka ngo arapfuye rero. Ariko murumva ico kicoco kantuze yicari ibujumbura wicenda joro ayo madolari akoresha iki muga kamwigishaga umugabo yicaye haji ibujumbura akagenda ngo ntizi radio ngo ndabivuge ngo abarundi barapfuye n'inzara aho nicenda joro ntahazi Imishiha mpagaza aha ntahazi ndababwije ukuri ujya mugabo yabivuze aha ntahazi umunsi yaje muze cyo mubaza muti je mbarira ajya amadolari wavuze aha no yakoresha iki ngaha muze mumubaze abantu kubera babaye ibigugu kubera iyo shetani yo daimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwadukize abandi bene gihugu. Umuntu azoza kubwira ko umukene kandi uzi yuko wewe utunze kuko wewe nyene uritunga urazombwira uti toka shetani. Kubwa Frédéric Bamvuginyumvira arongoye urunani sefo harusha ayo majambo y'umukuru w'igihugu ntabereye kubera ari mu bitutsi n'ibinyoma. Ahanura umukuru w'igihugu kubanza kubaza abahanuzi biwe imbere yo gushikiriza ijambo abanyagihugu. Nama mvuga nti hari umukuru w'igihugu abari mu kibanza kigoye ku buryo atarekuriwe kuvuga amajambo nk'uko umutima wiwe uyamubwiye. Ni nacyo gituma kenshi usanga bavuga bati nibabe bandika babateguri ijambo baza kuvuga baje kurishikiriza batahe. Mugabo ugiye kuyaga n'abanyagihugu ukamenga muri kumwe mwicaye ahantu muri sariwanyu harimo agashavura ahandi ntashavure ahandi akibaza uti none ni kuki ibyumviro bikagenda hakazi bidasana bya bindi bya mbere. Nibaza ko mu by'ukuri abantu bamuhanura cy'abahanuzi biwe barakwiye kumwigira ingene avuga amajambo mu banyagihugu. Aravuga ibintu byinshi ukibango ujya muntu yabivuze aramuvuga uko yamuvuze, ariko burya by'ukuri bohura bakayaga kurya niko yovuga mu kijuju ni kijuju. Umuntu avuze uko ko Burundi bukennye ubwa mbere si wabivuze byavuzwe na bose. Aragenda mu gihugu hagati ntabone barya baje kumusanganira cyangwa bose bari harya. Oya, harimo bataje batagira gahuze ko kwambara, harimo atari bariho. Naramubwiye nti nagirisha icigwa amenye igihugu ciwo kigeze mu vyerekeye iyo nzara, bashware mu gihugu bamuzanire bati ngaho ngene bashonje, hanyuma ahezagire icavuga kandi cumvikana. Mugabo kugenda mu Mishiha ngo hari abantu ngo bicucu bavuga uko yuko ngo Burundi bukennye. None Burundi buratunze ngo butunge bukagira ijya dolari amafaranga y'u Burundi rivunjwa dolari kuriya. Si kwibaza uti mbega ibindi byo canke sivyo. Cyo nkavuga nti mu bisanzwe yabwirizwa kuza aravuga amajambo apimye kuko umukuru ntapfa amajambo avuze. Barya abanyagihugu nahabona bameze kurya harya bo ico batana baragitahana. Arumviriza documentation yirungeka igende kumviriza ingene bafashe iryo jambo azogira ico yumvira. Uyu munsi ifaranga ry'idolari rimwe rikaba rivunjwa amafaranga 4230 mu marundi, mu gihe amayero nayo avunjwa yarenga 4500, ari navyo vyerekana ko amafaranga y'amarundi aguma atagaciro.